bimumu. Ubu rero uragiye mu rugo uraranguye amabanga yabubatse amahera y'uwanje Waje pa bitibira. kuva mu mwaka wa 2019 kuva mu mwaka wa 2025 oya none wewe warigeze ndondera ntakurondera n'ubu nari mvuye iwawe aho kuba wa mugabo ndakugamira nkango Oh my kwisi wandondereye mu yituru wandondereye mu kuzimu kote ngumangeni oya ngoma kurondera ko mu turungo mu kuzimu ngo toka shetani wewe amahera agorana uno munsi urayaronka edika yabo none nimba nayabuze cyane yahura none basi wara mfise yose kandi no tija na wonsangana mbega aho uribuka amahera mfise amahera ndagufise yari menshi se Gari bubu. Waje pa bitibira. ayonzi ayonzi cyose ndajenzi ko ese nangaye ni make yagusi cyonzi cyo ni make umve ngo ni make tende tarano ndaje kumuri wa marundi nawe majijiki jewe n'ibihumbi jana sindabikora ko n'amaboko yanjye igihe waja ku mungora ari kena kwa mahera nibyo waciye mu miliyoni ukwiye waciye mu miliyoni kumbe umuntu aba afise ibihumbi nka 10-15 cyangwa yakwiga kageri rero inoti twange Emilio Frank uri kuraya ama Emilio Frank reka twicara hamwe tubikane ntarakuri bisigura ko ninayabura rero kindi magura cyangwa tunyeje amagara abantu se batumvira amagara abantu batumvira kandi nta mahera ndagufise ari resi ari resi Waje pa nyerekire si dufitanye nyamahera yawe mbe nakubwire ndabizi neza nta miliyoni w'amahera nako n'aya maboko yanjye yabiri kandi uwo ndabonesha y'amaso yanjye abiri kandi umuntu aranyereka ati n'umuriyoni ese ni noti imwe cyakindi zingana ndende ko nakuboresha none kandi n'icumi kamaru nawe no. Besha muri yatumye mbivuga n'amaboko yanjye abiri ndikorera ikironka cy'amahera waciyumwe ganwa wari ufise ntabwanwa wari ufise amahera ameze ubwanwa bahera ninakwicanga cyane igiranka mu Rwanda ungira iki utunyica gute ufise amaboko ayo abiri nanjye fisa yabiri ufise amaguru ayabiri amaso abiri namenyo ndikeka tuyanganya uzanye kurumana turarumana uzanye kugwana turagwana nta nitumira gufise kireka nimba ufise iresi nzoya kwishura okay ubu rero birahindutse oya ngo hano reka twumvikane nabivuye mu byamabuye sawa urumva ngo hano wewe wabizanye mu kugwana cyangwa wabore we cyambere cyo baje kunyishuza wanaborewe wewe biranaboneka nubundi cyangwa nubundi yora akagabo nibiki kamwe y'urumogi shisha mantura sipere wesha wewe ugisabune zingahe none we oya urumva mama hera yiwanje nakubwiye uribuka amahera agenda gufitiye subira wiro mu neza yawe ku muryango wawe agena niboreza kugira ndakumena umutwe urama amahera yiwanje ntayo basi nimba bavuga ngo ndagufite miliyoni ubu ndawe yemeye reka twumvikane none nari nabore w'icyambere nari nabore
Jena bwayengo wabure ko nabone kutemba nimborerwa yanyweye mantora wafashe nashisha. wa muvyeyi we nukumena umutwe ndawujanjura. Mbere ndakubwire wa mugabo. Ambora aba nka pose nafashe. Uribuka neza ko intambara muri ekire naje nayihagaritse. Oya none tuvugane rero wandekuye basi Oya, tuvyumvikane. rindira. Nimba amahera ndagufise tuvyumvikane. No hari byose Noneho no muri Kongo niyo nzindukira ndetse hagarika zose kugira ngo ibihugu byose tugire umutekano. Nawe ngaho uri kuranyambura twanje. None umva zofata itike moje. None basi nakubwiye ati basi navyemeye. Ndekura tubivugane wandekuye. Nta mukobwa waba ufise ngo tuze gusuruza. None nubundi Ariko dusuruza make yanke ibihumbi ijana majana icenda mire nefu suzocuye amako. majana 9,000 umve ndakubwire rero ikintu kimwe. Kandi ndekure kwanza tuvyumvikane neza. Urabona ko wewe uvuze kamahera wayampaye ndaguka umukobwa. Nubundi byarangiye umukobwa nagiye gukwa anyanse. Rero wewe ushaka uragenda kwereka uwo mukobwa uze kumwishuriza. Na mwarija mbona uzi kugwana wozona yamwishuza yaguye. None ndakubaza nza kwishuza umuntu ntaya mahera kari uvugo po muguze mu mitwe. Hama ngo mwarize mwiziki. None wewe umvane nagiye kuya ku mukobwa aranya. Si wayafise ese n'umuryango wawe. Nibazanga kwanse wacuya mwako akayagusubiza ukaja kuronderera. Yamaze kuyaje. Okay, genda rero abugurisha agaparasera unzanira utwaye. Wa mugabo wenda kubwiye ati tugendera kwereka uwo mukobwa. Urinde kunongera kugutora mu izosi kandi. None tubigende gute basi? Ndakwica. Uranyita ku bihumbi ijana. Nuko umunyanikira kamenye. Bijana. We mugabo we umenga wankwe yariko. Nankwe iki nankwe ivyo wanguriye ko nubundi nanje kukuraba ngo mpatwa. Umva rero. Nakubwiye none si basi kurugutura amatwi igituma ubyumve neza. Ureke kuzuga umumbaza unsubizamo twahereye kuri A tugeze kuri C ungarukana kuri A. Nakubwiye amahera wampaye. Sinabikubwiriye neza ko nagiye kuya ko mukobwa acaranya. Urazi rero tugende tubasi nabonye uzi kugwana tugende tuyamwana. Ngo twahereye ngo kuri A ngo tugeze ahubwo reka duhere kuri C. Dusubire hasi kugira nonge ndagutore ibyo binwe ndabijwe bakura ntavyo gukina ndigiriye rero we ndumva we unsubizana inyuma we ndagiye hama we uzorondera uwo mukobwa reka uko nori rindi ntawe nzi ndakumena umutwe ubu rero karabaye niwari nako nsubira kwiboreza ndakutirika kwibi biti mbo ntaco rero kaduhamagara bashinga ntahe uzanire sijya amahera ndagufitiye nubundi nari ndayemeye mu mafuti. Urafise iresi yaje? Urafise iresi yaje? Oya, nitwabura nayo ntuzona. Oya, none je wirese nibura nasi. Habura nayo mabuye ufise. Reka nkumi nduru rero haza abantu utarananye. None kabasha. Ibure ntarese ufise ntayo wo. Noya guha bigenze gute? None wewe wancanze gute kugira ngo? Ewe. Wachanza kugira ngo ndaguha amahera utanyandikira sinkana. Sawa rero we nakubwiye nti bayi tuzosubira kwanza tuzosubira. Basi tuzohure cyane ndayakwishura. Ryari? Ryari. Wenzo yakwishura amahera yawe ndayemeye ariko nta miliyoni urimwo ndumva waborewe nzo yakwishura kandi sawa. Ndiba tawushibura ayo mabuye. Ntibyaheze none. Ryari ngo nzo yakwishura. None ewe uragi mumbone yaki ewe ntacyo tuzohura cyari nubwo utavuze umunsi n'icya